iri shyirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group rigira gatatu canke kane mu baje kugira ibi vyo kubaka. Hatanguye Sino Africa. Iryo shyirahamwe ryitwa Sino Africa murabizi nako ryari ry'umurundi w'umu ambassadeur yari ambassadeur mu Bushinwa aje bicisha ku mudamu wiwe abari we bahereza iryo soko. Mugabo twarabidenosho turavuga yuko ivyo bintu mu vy'ukuri bitari vyo. Haraza ishyirahamwe rigira kabiri ry'amabanki. Mwarabonye yuko nabone vyabataye kuwa amazi. Ubu haje abagira gatatu. Nabo bariko baregeranya amafaranga kugira ngo bazogende kubaka. Twebwe rero ikintu dusaba biciye muri leta ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa. Urya n'umudandaza. Twebwe dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa no kungene mu vy'ukuri ivyo bintu biriko birakogwa ubu uya bitandukanye na Sino Africa, bitandukanye na bijya vy'amabanki. Turonke umuco abarundi bamenye neza. Agira mbanze ndabipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2025 uzobabere umwaka w'umugisha, umwaka wo kururanirwa, umwaka wo koroherwa mu kazi kanyu, n'umwaka wuko twifuza ko Burundi coba igihugu umurundi wese ari muri co yokoroherwa mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Hanyuma kandi nk'uko leta yabivuze tukifuza yuko Uburundi bwoba igihugu giteye imbere, kuko murazi neza ko leta yafashe ingingo ko uyu mwaka witira umwaka w'abanyamwete. Umwaka w'abanyamwete rero bisigura umwaka w'iterambere. Turifuza rero yuko twese uyu mwaka wotubera umwaka w'umugisha. Icyatumye rero tubatumako nuko twifuza kuvugana kwisanurwa ryahahoze ry'ikibanza cahoze citirirwa canke kirimo isoko nkuru ya Bujumbura, Marché Central de Bujumbura, yarizwi ku izina rya Sojemak. Murazi neza yuko ivyayo byamaze igihe kirekire cyane tubivuga ko abamaze imyaka arabamenyesha amakuru murabizi kuva itariki 27 z'ukwezi kwa nzero mwaka wa 2013 mu gihe cyo mu gatondo turiko turegera nk'isaha imwe ishiramwe urikome ryarabonye ibibazo vyariko biraba rija ku radio ya hafi yaribonye hafi ariyo radio Bonesha. Mbere n'ukuri twagira dufatire kandi kaya tubashimire uko Bonesha uyo mwanya nyene yacihagarika ibiganiro byose riko irakora. Hanyuma cha tutangura gutera kamo abarundi bose kwibara riguye. Baradukundira rero umumenyesha makuru yari kuri antenne uyo mwanya nyene yaciye afasha. Hanyuma mbere n'ayandi maradiyo nayo yarakurikira Isanganiro n'abandi baratera kamo. Turatelefona abakuru batari bake mu uyo mwanya, mugabo nukuri twatoye bake ntababesha mu ico gihe, kugeza yaho n'ibikizimya mwoto twagiye kubaza dusango cagiye kwivomerera amagazo y'abakuru. Ivyo rero byaratubabaje kuko isoko yahiye turorera hamwe bavuga ngo umupfumu apfanywe n'umuntu, bimwe bita kwishishitira. Turishishitira turabura ayo dushira nayo tumira, isoko irashira tokombera twese tubona. Ivyo bintu rero twebwe twabonye mu ishiramwe rikome kumengo vy'ukuri nta cigwa vyadusigiye, kuko mwese murabizi amasoko atari make yarahiye ari ngahe Bujumbura. Mwibuke isoko yo ngaha kwijabe ijya bita Marché de Jabe, mwibuke n'ayandi masoko atari make yahiye. Vy'ukuri
nta kintu kigaragara twovuga ati kiragaragara kiraboneka neza cakozwe kugira ngo ivyo bintu tubikuremo icigwa. Reka rero tugaruke kwa hahoze isoko nkuru ya Bujumbura, mwibuke yuko imaze gusha havuzwe ibintu vyinshi, mugabo twebwe twari twiteze yuko ubwa mbere habanza kuba amatohoza tukamenya abantu baturiye irya soko. Si nivyo vyonyene, twavuga turi n'ayandi masoko yose yaturiwe canke yahiye, kuko byari bigoye kumva kungena amasoko arenga 35 ashobora gusha nigere haboneka abantu bakoze ivyo bintu cyane ingene vyakozwe ngo abarundi baronka umuco, kuko ikintu tuba dukeneye irashobora kuba ari umuriro wavuye indani byo nibisanzwe, nuko tugakenera kuronka umuco n'abahinga bigenga, ubutungane bugakora tukabona ko by'ukuri ibintu vyagenze neza. Ivyo oyi jewe kugeza kuno munsi ntiturigira tubibona ngo tubone ingene vyagenze. Aho tuje twumvuga amasoko muri rusange, aho nico kintu ca mbere tuvuga ko atakigwa twakuye. Mukigira kabiri nuko tubona yuko turavye abantu bahakorera, murabona neza ko iyi sano hahoze isoko, turavye hari biharuro umuhisi w'umu economiste yitwa Bihute Donatien, mwese muzi abamaze igihe bakurikirana ivy'igihugu, yarashengeye ntakiriho, niwe yavuze yuko ubutunzi bwahiriye mwahahoze isoko ya Bujumbura bwangana n'ibice 20% bw'ubutunzi bw'igihugu cyose, ico bitaro PIB di Burundi. Ivyo rero murumva ko amafaranga ari menshi cyane, no kuvuga ko igihugu cyarahahombeye ibintu byinshi cyane, aho tutavuze yandi masoko. Nico gituma tuvuga tuti uravye ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'igihugu cyose, ro PIB di Burundi, ukaraba abadandaza barenga 5,000 bahakorera, abona bari bazwi, donc 5000 commerçants, ukaraba ku isoko yari isoko yo mu karere, ro marché régional, kuko abanyarwanda, abatanzania, abakongomani nabo mu gihugu hagati bose basumira mw'isoko mwahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Kumva rero kubona atakigwa twayikuyemwo tukamara imyaka 12, kuko uno munsi dukuje imyaka 12 isoko itarakubugwa, atakibona kimwe turaronka kugeza n'uno munsi, murumva neza yuko mu vy'ukuri na twebwe abarundi n'abadutwara umengo ntituzi ikintu kikwiye kuba prioritaire, kuko buryo umuntu wese atera imbere agira ikintu bita la projection, no kuvuga kuraba imbere ukaraba ico shira imbere kugira ngo ushobore gutera imbere. Ivyo rero utarashobora kubigira kenshi bica bigora. Naha rero twebwe tuvuga tuti ntivyumvikana ingene tuzigeze dukuramo ivyigwa, tube turetse kugira kibi twita rehabilitation, kuyisubiramwo. Iyumvire mugende ngaha hari isoko yitwa Ruvumera, marché de Ruvumera, mugende hari isoko yo Kwijabe, mugende hari isoko, amasoko yose muri rusange mugende murabe, muramaze musanga mu bisanzwe tumaze kubona ibintu vyabaye. Hari ibintu bishika 5 leta yatuza kuba yakoze mu masoko n'ahandi hantu hose hari nk'alimentation manini. Ubwa mbere leta yategerezwa kuba yategetse abadandaza bose yuko baja mu assurance, bagashira assurance ku buryo ubwa mbere bakogira assurance kuzijya nyubako, hanyuma bagashobora n'abadandaza bakabasaba, kuko leta burya niyibona nijeje kurabira no kubonera abantu ibintu vyononekaye, burya igihugu kirahomba indirectement ou directement. Ikindi naco leta igomba gukora cyaba cyakoze nuko baba bashizeho zijya nzira, mugende murabe harya amantu zenyaca bijya bita kizimyamwoto ibintu vyononekaye, harayo bahora bifata mu jisho bakagenda bakabuza abadandaza ko bashiraho ibintu, mugabo usanga inzira zose ziba zaraciwe bacubaka isoko, ivyo usanga ari harimo ibidandazwa. Muraraba kuri Kotebu n'ahandi ahantu ubona ivyo bintu bisonewe, naha hari isoko y'umugwiza tunga bitwa Siyoni, bigasha bigora gutahura ukungene umuntu ku giti ciwe, no kuvuga un commerçant privé individu, usanga isoko yiwe ari yo soko ya mbere kandi teye imbere,
mugabo gace usanga ibintu vy'igihugu vya leta umengo nta numwe abijejwe mwe muvyo natarakandiro kiba tuvugisha ukuri mwese mugenda habita ku isoko kwa Siyoni muce mugenda ku isoko bita Ruvumera mugende ku isoko bita Kotebu murabe ayo manorme nayone mugabo nijya kwa Siyoni sinazi kugica manorme yose mugabo biravye neza urabona yuko yo yifise ivyo no kwita les normes par rapport y'intu imodoka zirinjira mu isoko ukabona ko by'ukuri bashobora kuronka aho baca naho nawene amakosa atari make kubera amafaranga ari hishu urabona ko mengo ntibagira kibikontorora mugabo mu gihugu igiture cyamaze kwanga indaro usanga mu bisanzwe byari byo bica biba ikigira kabiri amasoko yateza kuba yakorewe uruhande yo gushiraho ivyo no nise inzira aboca migihe habaye nk'icaduka nuko bari guca bashiraho ibi bita ibimodoka vya kizimyamwoto bikaba bihari kuko nababwiye ko ubwa mbere yuko ahubwo baciye bafata baciye bafata kizimyamwoto byari kubaza kubiza kuvomera amagazo y'abakuru igihe rya soko yari kwirasha mu 2013 turarondera turabura ibindi ngo byari byapfuye ibindi ngo byari hehe sinzi ivyo rero navyo ni kintu cari kuba cabaye kigira gatatu cari kuba cabaye nuko bashiraho bya bindi bakoresha mu kuzimya bite bita les secteurs ivyo murabona neza ko navyone atabihari mugende mu masoko murabe ko ivyo bintu biriho bimwe bakoresha mu kuzimya usanga bategeka ko bigomba kuba biri kunzu ku masoko byari obligatoire kandi ivyo bishigwa nande na leta nibishiraho ivyo bintu rero ntivyigeze bikorwa navyone ivyo bintu bine rero nibyo bitwereka neza yuko mu bisanzwe atacibwa twigeze dukura mwibi bintu byo gukingira amasoko bibi by'amasirasi bibi byo gusiga inzira mu masoko bibi byo gushira ibi vyuma bizimya ama insecteur mu manuze mu masoko bijya bashira ku mpome cyangwa handi kugira ngo umuriro wadutse bazimye mu maguru mashasha zitaraza hamwe no gushiraho no kugira kimwe twita la culture de prévention des risques iyo culture de prévention des risques rero zitabaye navyo usanga kiba ari kibazo ivyo rero twebwe mwishira hamwe Oricom twifuje kuvyibutsa mwa kino gihe turiko turibuka imyaka 12 irangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye ikindi twagomba gushikiriza nivyo tubona bikwiye gukorwa mu maguru mashasha ivyo byose meje gushikiriza biba bijya byo gukinga dusaba ko leta mu by'ukuri batubwire ivyo bariko barakora kuko ibi ni neza ya twese batubwire ibintu bariko barakora kugira ngo ibintu amasoko n'ubutunzi bw'igihugu bikingirwe kigira kabiri nuko twifuza yuko abadandaza bose bakora mu masoko haba ngaho Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati bose leta mwarumvise yuko muri budget revize mu mafaranga leta izokoresha asubiwemo mu mwaka w'amafaranga turimo yuko bavuze yuko abarundi bose bategetse yuko bogira ico twita carte d'assurance maladie mbega none kubera ikibi by'amasoko nahone leta itofata ingingo yuko abantu bose bokingirwa bakaja mwajya amashira hamwe y'ubwishingizi kugira ngo ibintu by'abantu bikingirwe kuko nababwiye mwa kino gihugu ntitugira umuco wo gukinga tubicishije mu masirance ikindi twagomba kuvuga kigira gatatu hejuru y'ugushiraho ibi twavuze byo gusiga inzira ama secteur n'ibindi twebwe tuvuga tuti leta nikore ibishoboka byose ishireho umugwi wigenga umugwi w'ubuhinga wo kwiga neza ibintu bijanye no gukingira amasoko muri rusangi kuko hanyuma bace babishira mu ngiro kuko ivyo bidakozwe twe tubona ko umengo bimwe twari ko turavuga nta kibanza bihabwa
ikigira kane tubona gikwiye nuko leta yoshiraho umugwi kandi wigenga woshobora gufasha mu kuraba imvo zatumye aya masoko agumasha, kuko kugeza kuri ino saha nabibabwiye yuko tutaramenya icyatumye amasoko asha, kuko nejo ivyo byosubira igihe abarundi bataramenya abantu bakora bino bintu. Rero turasavye leta ishireho umugwi utanga umuco werekane ibibazo byose byagiye biraba. Icya gatanu twipfuza kuvuga, murabizi neza irishira hamwe ryitwa Ubaka Nation Group rigira gatatu canke kane mu baje kugira ibi byo kubaka. Hatanguye Sino Africa, iryo shira hamwe ryitwa Sino Africa murabizi nako ryari ry'umurundi w'umuambasaderi, yari ambasaderi mu Bushinwa, aje bicisha ku mudamu wiwe abariwe bahereza iryo soko. Mugabo twarabidenosho turavuga yuko ivyo bintu mu byo kuri bitari byo. Haraza ishira hamwe rigira kabiri y'amabanki, mwarabonye yuko nabone byabataye kuwa amazi. Ubu haje abagira gatatu, nabo bariko baregeranya amafaranga kugira ngo bazogende kubaka. Twebwe rero ikintu dusaba ubu uya nuko mu by'ukuri biciye muri leta, ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa urya n'umudandaza. Twebwe dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa, no kungene mu by'ukuri ivyo bintu biriko birakogwa ubu uya bitandukanye na Sino Africa, bitandukanye na bijya by'amabanki. Turonke umuco, abarundi bamenye neza yuko atari ibintu biriko birakogwa bitandukanye n'ivyo vya mbere. Mugabe ikindi naco twagomba tuvuge ngaha nuko dusaba yuko abadandaza bashika 5,000 baburiye ibintu mwaho zisongore ya Bujumbura nabo bogira uruhara. Aha rero twebwe cha dusaba yuko komite ibajejwe abahoze badandariza mu isoko ya Bujumbura, nkuru ya Bujumbura, boza muri Oricome ku masaha y'akazi kugira ngo dufashanye nabo mu kugira icyo twokwita plaidoyer, kugira ngo nabo bagire uruhara bakurikirane haba mu gushiramo imitahe mu rya soko no kuraba ko biriko birakogwa neza, hanyuma kandi no kuzoronka amashop nk'abadandaza. Kuko ndababwiza ukuri, abantu bakorera aho zisoko ya Bujumbura murabizi neza ko benshi baragwaye mu mutwe, abandi baraduga ruguru kurima, abo nabari bafise amatongo kubera ibibazo bagize. Mugabo ntiyigeze haba n'umunota n'umwe ikintu bita suivi psychologique canke intégration, kiretse ibi vyakozwe byo kwisoko by'isoko ya Kotebu, nayo ne mwabonye ingene vyayo vyagumye bigenda. Muragenda murabijya soko ya aho zisoko ya ahari soko ya Kotebu, usanga bagize mu mbabare nkoresha ijambo riremereye, bagize isoko imeze nk'idundu ry'inkoko, abaze dundu ry'inkoko, kuko usanga umuntu muremure agiye ariyo usanga umutwe ushaka gukora ku mabati, abantu mengo bari mu gasho, iyo bashushe ubugesera buraduka. Nico gituma eporta mwibuke ko hagiye miliyari 2 n'igice zubatse hajya ahantu. Rero tugaca tuvuga tuti birakwiye by'ukuri yuko abadandaza baburiye ibintu aha hahoze isoko muri Bujumbura bogira uruhara rudasanzwe muri ibintu biriko birakogwa, kandi badkwira ngo baze bararaba ko ibintu biriko birakogwa biciye mu muco. Nico gituma rero tubateye akamo baze muri Oricome, komite yabi barongoye, tuvugane twumvikane ukungene twogira suivi kugira ngo bagiremo umutahe ubwa mbere mwi bintu bigomba gukogwa, kandi bakurikira gukogwa neza. Ikigira gatatu bazoronkemwo ibibanza nk'abambere, kuko nibaza yuko byoba ari kimwe mu kubahoza. Mu guheraheza nukuri twagomba dutera kamo, murabona turi mu kintu igihugu cazanye citwa imbona kazoza bita iterambere. Ibi bintu by'iterambere mu bisanzwe ntibishoboka na gatoya
tudashize imbere ibyo twokwita le secteur porté de croissance, tudashize imbere ibintu vyangombwa mu bintu bijanye no guteza imbere ubutunzi. Mu bintu rero vyangombwa bijanye no guteza imbere ubutunzi hariho ubwa mbere umwimbu, kwimbura umwimbu mu gihugu hagati, hakaba kuzana l'importation, donc ibintu dukura mu makungu. Ivyo navyo birafise ukungene bitegeza guca bidandazwa. Aho bidandarizwa haba ari ahantu hazwi. Iburaya no mu bindi bihugu vya Afrika bikomeye, kadufata ibihugu vya Afrika, hari ibintu bita alimentation. Muravyumva? Ibintu bita alimentation biri mu mazu manini yitwa mamol, usanga mu vy'ukuri ibintu byose birangurwa mu makungu n'ibikorerwa mu gihugu bidandarizwa aho hantu, kandi birorohera na leta gukurikizana ibintu bita amanorme yavyo. Ariko uno munsi uwo babaza uti nimutubwire, kanyuma kandi kenshi baragira n'ivyo bita categorisation, ni ukuvuga ibidandazo bikeneye bihambaye ibi ubitora, ibindi bitora. Mugabo uno munsi uwo babaza uti mbega ibidandazo kana kabu tubitora ngaha ni hehe, haraho mubona? Nimona ko ibintu by'akajagari. Umuntu avuye mu mahanga avuga ati ugendeye kukiya ubona ugikura hehe, cyane cyane ibintu babikwije de norme. Ivyo bintu namushobora kubikura. Usanga abantu kuviso nkuru ya Bujumbura ihiye baciye bigirira amagaleri, nayo magareri ugiye kuraba neza usanga ibindi ko ndavuga vy'amanorme usanga bidakwiye, kandi umuntu nta n'ubikontorora. Ivyo bintu ni danger. Ntushobora guteza imbere igihugu, ntushobora kwiyumvira vision imbono utabanje gufata ivyo bintu twokwita ko ari vyangombwa bitangura. Alimentation yose ahari, mwarumvise umuriro uheruka gutera ngaha kwa ntuze abita ngo niyamba ari kwa radake sinzi. Buryo ugiye kuraba hajya hano kwa radake ukaraba ibintu bihari, ukaraba n'ingene baduga muri ntuze, mu vy'ukuri hariho amanorme yarabwe. Kuko mu bisanzwe mu gihugu kirazira ko hari umuntu yiyadukisha ngo agire ikintu batabanje kuraba ivyo bitare norme de protection, haba bari ndani, haba ibintu biri ndani. Kuko n'ubundi abisubiyemo bijya bintu nabo biba vyitwa ko ari ivy'umuntu giti ciwe, bijya n'ibintu vy'igihugu. Kuko iyo ibintu vyononekaye mu gihugu, mbega ahubwo si honyine ngo hariho nandi hahiye kwa radaka umenga ibintu vy'amamoto sindavyibuka neza. Ivyo bintu rero leta igomba gufata de mesures zikwiye kugira ngo iyi mbona kazoza turiko turajamwo mu vy'ukuri tushobora kuyijamwo twumva ko turiko turaja. Mugabo tugitatona tutabona ibintu turimwo bizotugora ko dushobora gushika kure mu bintu by'ubutunzi. Ivyo rero navyo gira bishoboke, n'ubundi abisubiyemwo abantu bo muri leta hari ibintu bagomba gukora, nuko bagira focus, baraba gusa ibijanye no gutunganya ibintu by'igihugu. Ndabivuga kenshi bakangwanya, mugabo jewe reka ndabivuga nigendera. Yemwe tukibona mu gihugu abantu bari muri leta badandaza, ntabonye bazoronka na gatoya wo kwiyumvira ibintu by'igihugu. Muzogende murabe, narabivuze kuri Havyarimana abasoda bose bari barabadandaza, abapolisi bose barabadandaza, muri leta barabadandaza. Aha kwa Mobutu nabone vyaruko igihe ca Mobutu baradandaza bakagira ibintu bakuye mu minwe abantu bose barorera. N'ubu rero twe turasavye mu vy'ukuri abantu bari muri leta nibagerageze bumve ko ivyo tuko turavuga twebwe atari neza yacu, ni neza y'abarundi bose. Tushira imbere vy'ukuri ibintu biza imbere, bafume babahemba amamiliyoni sinzi ingena ngana, mugabo ibintu vyo kudandaza, ibintu vyo kuko ntweza ngo ugere umwenye kwiyumvira ivy'igihugu ntibikunda. Nico gituma ubona nibi bintu tukuma tuvuga, ubona ko twese tubona ko ari neza y'igihugu, mugabo bibura umuntu numwe bishira mu ngiro, kubera usanga abantu benshi bibereye muri affaire. Umuntu wo muri leta rero ntaja muri affaire, n'ubundi abisubiyemo, aja muri affaire iraba inyungu ya bose, aja muri affaire iraba ineza ya benshi, atari uko n'ukuri ntibeza ngo bikunde. Mu ncamake nivyo nashatse kubashikiriza. Mugira amahoro, murakoze.